kwicisha bugufi gufatikanije no kubaha Imana, ibyo bintu bibiri. Ingero y'ivyo bintu, ingero y'abantu bicisha bugufi bakubaha Imana, ibaha ubutunzi, ibaha icubahiro, ibaha ubugingo. Haleluya! Ewe ibyo bintu birakomeye, nta umuntu yomenya ahantu babirangurira yoja kubizana, ariko yobizimbako yewe yobiga igiciro kabisa. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Twaraganiriye n'ishengero kuva ku munsi wa kane dufatiye ku majambo twasomye mu cete ca mbere Petero yanditse mu gice kigira 5, twasomye ibono gira 6 n'uwindwi, naho twagiye twitiza n'iyindi, ariko no twafatiye kubatari ngaha kuko muri benshi kubera na mu rusengero ni mwanganuku, nabo bicaye hanze ari byari byabafatiriye, ariko ntibari hanze, bari mu rugo rw'Imana, bumve ko turi kumwe. Ndazandumviriza ko turiko turajana na mwebwe. Hariya igice 5 umurongo ugira 6, nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana kubushobozi, kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye, muyikorera amaganya yanyu yose, kuko ibababara Imana ishimwe. Reka nsenge gato. Imana urakoze, turagushimiye kongeye kutwegeranya muri kino gitondo, ngongere kuvugana natwe, wongere utugendere Mana. Iyo tugendeye bigenda neza, iyo tugendeye imitima yacu irahembuka, turongerwa intege tugashishikara urugendo. Iyo tugendeye kuwacumuye uramuharira, iyo tugendeye kuwagize intege nke uramweza ukamwongera inkomezi, iyo watugendeye n'abarwaye barakira, iyo watugendeye tuba mu masezerano yawe. Bana natwe ruduha umugisha, urakoze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amina. Naha twasomye amajambo tumaze iminsi tuganiye, ijambo rivuga guca bugufi, ikintu kigoye, ikintu muri iyi minsi kigoye mu mpande zose, guca bugufi. Yewe ariko kandi twasanze yabajewe canke wewe byari bidukwiye kwemera iri jambo tukicisha bugufi. Kubera iki? Twabonye ngo hari ibintu bitatu bikuru bishobora gutuma umuntu aca bugufi. Ni wewe ubwawe kwicisha bugufi, n'umuntu ashobora kugucisha bugufi, canke naho yatabaye umuntu ushobora gucishwa bugufi n'Imana. Muri ibyo bice bitatu rero twabonye coroshe, wewe ubwawe je ubwanje no kwicisha bugufi, kuko ari je ndabikoze hari imbere ndabonesha amaso hari icubahiro. Mugabo utabikoze ukabikoregwa imbere habaye igihano. Kandi twabonye ngo twobigeraya no kwihana umuntu ntiyibabaza, mugabo bariko baraguhana nta mpuhwe zibaho, kandi bahejeje kuguhana nta shimwe riri imbere y'igihano baguhanye. Mugabo wewe bwawe wihanye hariya ubukize kuzohanwa. Imana ishimwe. Mbega nivyo biradukwiye rero. Muri ya majambo ro twabonye twarahenutse twagiye turacishamwo, hari ibindi bintu bishika bibiri bishobora gucisha umuntu bugufi. Ubwa mbere ni ingwara. Uko bungana kose ibyo ufise byose, haje ingwara urisanga waciye bugufi. Icya kabiri, haje ubukene. Uko bungana kose imyaka wowe ufise, aho wabaye aho wavutse, haje ubukene urusanga waciye bugufi. Ariko kandi birashobora umuntu akicisha bugufi afise ibintu arondera, akicisha bugufi imbere y'umuntu afise ibintu arondera, ahejeje kubishikira akaraba bwa guca bugufi uwo muntu yari afise akabura, akicisha bugufi imbere y'abantu, ariko imbere muri we ari ferabeto ya 16.
yego. Ariko ngaho Petero avuga ngo mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi kugira ngo naye izibashire hejuru mu gihe gikwiye, atari igihe cy'iwawe cyangwa icy'iwanjye mu vyiyumviro twiyumvira twebwe, oya mu gihe gikwiye. Kuba twari kumwe uwo munsi twarabonye mbega kwicisha bugufi ni iki. Twasanze ijambo kwicisha bugufi nukureka ibintu wari ufite uburenganzira ata muntu abikubujije vyari gwawe, wari ufise kwijambo mugabo ukabireka kubw'agakiza, ukabireka kubw'ijambo ry'Imana, ukabireka bifatiye cyangwa bivuye kuri iyo uri kuraja hariya mwijuru. Erega abantu bakijijwe undaba usubira undaba bakiri muri uyu musitari w'ijambo ry'Imana, erega bariko baraja mwijuru. Kandi mwijuru ntidushobora gushikayo naho twokwigira ibimeze gute ataguca bugufi kuriho. Ubwa mbere ataguca bugufi kubayeho nta kwihana gushoboka. Umuntu w'umugabo gupfukama ngo ndiko ndayaga n'umukozi w'Imana mwene naka avuye mwijuru ni waguharira, si Imana iguharira. Ndiko ndavuga amajambo y'abantu, si Imana imharira. Ariko iyo Mana mwahuriye he? Wayibonye he? Hari umusiguzi wa kera ntakiri mu mubiri yahoze avuga ati hariho abantu baryoherwa iyo abantu bashinga intahe, agaca ashinga intahe n'iyitariyo. Umwe rero ngo acavuga ati ngo bumva ati narabonye Imana, undi ati nawe arafatwa mu mutima kuko aryohewe ko ndi bekora ngo barabonye Imana. Ati naje narayibonye. Mugiye mwayibonye mwenye naje narayibonye. Ati nawe wabonye? Ati narayibonye. Mwahuriye he? Ati neko ndagenda mu kigo tiduca turahura iri mu gihango. Ati kandi yari ifise ibidorodomvyi n'amabara. Ati wa mugabo iyo mwahuye ntiyari Imana. Imana ntigira ibidorodomvyi, cyari kigomba. Erega abantu barafise ibyo bavuga kandi udatohoje neza mwomengo birivyo. None iyo bagarukiriza aho kuba narabonye Imana, narabonye Imana, nuko yarayibonye. Ariko bamaze kubaza iyo yabonywe iyo ariyo basanga ari ibidorodomvyi. Eka tureke guteba guheba ikintu cari gwawe. Akarore ko muri biriya twabonye umutama wa kera Aburahamu, nubwo Loti yari umuhungu wawe, nubwo Loti atagira umuhamagaro, nubwo Loti yari kure cyane kuri Aburahamu, Aburahamu yahamagawe n'Imana. Nukuvuga Loti yawe yari umuntu afise ivyiyumviro byo guca bugufi, yabatega jewe sinahamagawe n'Imana, nahamagawe na data wacu. Ko bamuhamagaye agacamo gati ngo tugende, cyane nahamagawe n'Imana. Mugongo bageze aho Imana yabwiye Aburahamu ko aja, bose baca baratunga. Ngo batunge ibitungwa byabo birabateranya, abungere barabivuga. Uyu mutama yahamagawe yitwa Aburahamu kandi aciye bugufata. Umviriza rero Loti, wewe turavukana kandi Loti arashinga amatwi. Aburahamu baravukana, yari se mukwicisha bugufi arururuka ati hoya kubintonganya hagati yanje nawe kandi tuvukana. Ntibavukana kwari ukwicisha bugufi. Atumviriza igihugu kiri imbere, tora aho ugomba, utora iburyo n'ibumoso, aho ugomba wewe hitamwo. Hajya Loti yaba yari umuntu aciye bugufi, we soyo kubarira ngo nuryo musiga hanyuma ukemera wewe ukirimo ubugingo ntibikunda. Loti mwarabogiye aciye yitumberera ngo mu bigera mu biyaya by'amazi ahari ubwatsi azoronka amata, inka ziwe zikavyibuha. Uyu mutama nawe atumbera mu misozi mu biti vy'imamure. Ariko kandi iyo umuntu ari kumwe n'Imana atumbera hose ni heza. Imana ntigucisha ahantu habi. Ntunyishure mu mutima uti none ko ndi mu ngorane. Ariko umwe yavuze ati tujanye na Yesu nta gicu gikuba. Amwenyuye kigirande kirayuka aho yasanze ariho hiwawe. Caho nyene inzira niyo. Mutama Aburahamu aba arashoboye ibanga ryo kwicisha bugufi.
duca tugaruka kuyuru dukurikira yagiye mu ijuru yitwa Yesu Kristo. Umunsi umwe araduka agira ave mu bigisha ngo baza babona bahejeje kurya. Twasabye umurongo wavuga ngo yamenye neza ko ibintu byose Imana yabisize mu kuboko kwiwe kwa biganza. Umwami aganza abaganza, anganza kuganza, aganza isi yose n'ibiri mu ijuru mbere. Ngo bone yakiriye icambazo, umutama arashize hasi yakiriye icambazo arakenyera. Bati ivyo byo nabi nibiki? Atangwa koze ibirenge by'abigishwa. Arabonze. Hepfo avuga ngo munyita mwigisha na shobuja kandi niko ndi. Ko ndabagiriye ibi ndi shobuja n'umwigisha wanyu. Vyari iby'abasuku, vyari iby'abashumba. Mugabo jewe ndabibakoreye kugira ngo ndabereke icitegererezo. Namwe bisigura ngo namwe muraca bugufi. Nta bwibone bwari muri Kristo Yesu. Oya, n'ibintu yakoreye Imana n'abantu yabohora. Yaragerageza kubabwira ngo ntimuze kubivuga, ntimunyamamaze, ntiyaragera. Genda mugabo ko wakize uyereka abaherezi. Genda gusa. Aho twahavuye tuhimuka ku munsi wa kane. Twimuka tuvuze ngo hari abantu bari mu ntambara batazi. Ntitwahasomye ariko nihajya nyene. Igice 5 ni ntuzimaze ifisi shira mwiri. Hanyuma munyongere ijwi. Hanyuma uyu Petero avuga ngo ahejeje kuvugana n'abakuru b'ishengero, murongo 5 uvuga ngo namwe bukungu mugamburukire abashinga ntahe mukenyeye ukwicisha bugufi, kuko umuntu yicisha bugufi, kuko Imana igwanya bibona ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Bamwe rero bari mu ntambara kugwana n'Imana kandi ugiye kuraba ibiboneshwa amaso barakorera Imana, bagorewe muri ibyo bikorwa kuko iyo yabikoreshejwe acagira ubwibone. Muri ubwo bwibone rero abahamagaye Imana ngo tugwane, kuko nimba wowe uri mwiza mu byo kwibwira ko ushoboye ntiwoshikira Rusiferi kandi akindi camukoroye ubwibone. Bari muri iyo ntambara rero arakora, arasenga, aririmba, arasigura, arahanura. Mugabo Satani aratanga aragira ubuntu, mugabo akabikora mu buryo bw'ubwibone. Nezereza abantu bazoguha iki? Bazokubwira ngo wagize neza, mugabo bazobagereke bazogarukiriza aho nyene. Ariko Imana igwanya bibona ariko abicisha bugufi igaca ibahigirira ubuntu. Umunsi wa 5 twaciye twuririra ngaho nyene. Muri ubwo buntu Imana igirira abantu baciye bugufi twagiye mu Migani 22 ku murongo 4 no twasomye umurongo. Ariko kwicisha bugufi gufatikanya no kubaha Imana, ibyo bintu bibiri. Ingero y'ivyo bintu, ingero y'abantu bicisha bugufi bakubaha Imana, ibaha ubutunzi, ibaha icubahiro, ibaha ubugingo. Haleluya. Ibyo bintu birakomeye. Nta umuntu yomenya ahantu babirangurira yoja kubizana, ariko yobizimbako yewe yobiga igiciro kabisa. Ubutunzi, icubahiro, ubugingo. Uwo munsi twavuganye ijambo rimwe gusa muri ayo ryitwa ubutunzi. Muri ubwo butunzi twasanze hari ibintu bitatu Imana itunze kandi byitunze yarabitugabiye. Itunze kugira neza, itunze imbabazi, itunze kwihangana. Parabwira Abaroma ngo ukengera kugira neza kw'Imana. Urabikengera, ukengera imbabazi z'Imana. Ukengera ukwihangana kw'Imana. Ntuzi ko kwihangana kw'Imana ariko gushobora gucikana umuntu kukwiyana. Muri ibyo bintu bitatu rero ubutunzi twarabonye iyo tunga sijya mu buryo bw'umubiri, twaraciye mu mubiri kugira ngo umuntu wese abyumve hano. Umuntu atunze haba abatunze,
umuntu atunze umuryango afise umwana abatunze, ufise umugore abatunze, ufise umugabo abatunze, umunyamahera n'ibindi. Mugabo ivyo byose ni bito naho twari ko turaca ngo twinjire, ko twaciye dusanga muri ubwo butunzi twabonye akarorero ku muntu yitwa Salomo ariko arasenga Imana, atanze ibimazi 1000. Ntavyo woronka wewe kuko navuze ku munsi wa gatanu ntinuwotanga uwo muganda w'1000 naho wowe ari uw'inkoko. Inkoko 1000 ukazikerera ku munsi umwe uri kurakorera Imana. Aho niho bukorera Imana none. Mugabo we ibimazi by'amapfizi 1000 aratanga. Kandi navuze ntiyagira umuntu azokuzimiza ngo aca kubwira ngo Salomo ico gikorwa yikoreye kuri uriya musozi Gibeoni cyangwa Gibeya. Oya, ntuzovyemere. Nivyo kuri no yabikoreye, ariko ni wasoma ntiyari bwubake ingoro y'Uhoraho. Bari bagitangira imazi ngaho. Ati Salomo ugomba iki? Kwa guca bugufi. Ntiyavuga ngo ko nicaye ku ntebe y'ubwami ivyo ndabishoboye, reka mbwira Imana impa umutekano impande zose. Umuntu kuri byo nibyo yovuga imbere y'ibindi. Salomo acayishura avuga ngo umviriza, kumpaye ijambo jewe ico ndagusavye sinzi iyo bija niyo bipfa. Mu yindi mvugo ndi kigugu. Wamaye abantu bangana gutya sinobacira imanza ngo bigende neza. Mu bwenge bwo kubacira imanza uzobukoze. Salomo wivyo bintu asenda bica binezera Imana. Iti kuvuza ivyo udasabye ko bakwanka bawera, udasabye itunga, udasabye kuramba, ngenda guhe n'ivyo utasabye. Ivyo uvuze ndabiguhaye, ubwenge ndabuguhaye, ntawe muzobunganya bazokubitangurira imbere canke bazogukurikira mu nyuma. N'itunga utasabye ndariguhaye. Ko yicishije bugufi Imana ikiramuha itunga. Kuri twebwe itunga twahawe turafise Yesu ubwa mbere. Niwe tunga gishengero, niwe banga. Ntuzogenda uraboroga ngo ntugire amabanga Imana yakubariye, agasanga Yesu muri wewe akiri muzima, mugumye byose bimutekeyemo. Twarabonye ngo muri iryo tunga turafise ingabire za mpemu yera. Muri iryo tunga turafise ivyamwa vya mpemu yera. Muri iryo tunga turarimba, turasenga, turahanura, turakorera Imana. Iryo ni itunga Imana ifise mu bera. Ntibifise inyuma y'ishengero, ibifise mu ishengero. Imana ishimwe. Haleluya. Ntawo donda vyose. Twarajaye mu majambo abiri, icubahiro n'ubugingo. Ivyo twabihejejeje. Icubahiro gishobora kuva ku muntu aguhaye icubahiro, gishobora kuva ku Mana, gishobora wewe ushobora kuciha wewe nyene. Yesu avuga ngo je sindironderera icubahiro, twarabisoma. Je na cubahiro nironderera, ariko ukindonderera ni kamara amagambo, uwo nawe ni Yesu. Iyo umuntu acirondere cyaka gihabwa n'abantu ntikiramba. Baramu yaracemerewe acashiramo inguvu zuko yogishikira, ntivyakunze, atakaza icubahiro c'impemu yari yahawe n'Imana. Yarimo ingabire zikomeye nizo abana muronderako, nta kindi Satani atwanka turonderako. Narondera ukusa, oya, hari imbere muri wewe. Kirya ngene ufise nicagomba gutakaza. Imana idutabare. Ntiyagishikiriye. Uyu muntu wundi twabonye bakarorero mbangukije n'uyu muntu yitwa Hamani. Hamani icubahiro ciwe yagihawe na Ahasuwerusi. Ati ndabigeze mu bandi baganwa mwasabanye wewe nakwiyumvisemwo ntavyo wasavye, mugo ngenda ndaguhi iteka. Aba bantu bose bo kumugwisha ushana uhereye kuri abamukorana n'abaganwa bose urenganye userutse bazokuname kandi bace bakubitiye ipfukamiro imbere yawe. Ndatanze itegeko barazoguha icubahiro. Hamani acaba muri ico cubahiro ahawe na Ahasuwerusi. Mugabo atavyiteze adayumva uwundi munsi. Hamani, none wewe umuntu jewe umwami uwo nkunze guha icubahiro nomba ukorera iki? Hamani ati yemwe ico kibazo avuze kiroroshe, iryo jambo ni ryiza nyakubahwa uvuze. Acatembereza ivyiyumviro. None ninde wundi muntu yohabwa icubahiro kuruta jewe ubwa mbere
mu baganwa bose ni jewe nimero imwe. Icya kabiri, ejo nasangiye n'umwami ku giturere c'umwamikazi, nta n'undi nabonye iruhande yacu, kandi mfise randevu n'uno munsi yantumiye duhava dusangira n'umwami. None rero uyo muntu nta wundi ni jewe, ariko mw'ijuru hari uwundi, igihe abantu bose bunamira Hamani bakamukubita amavi imbere bakamwikubita imbere, hari uwundi yitwa Moridekayi yarazi imana yo kunamigwa, yarazi imana yo gusenga. Ibyo bintu arabipinga ntiyabikora, bituma bimukwegera kwibaza ko azohava ahwera integuro iraba. Uyo raguma yaciye bugufi imbere y'Imana, abandi nabo baca bugufi imbere ya Hamani, kandi n'ubu niko bimeze. Hariho abariko baraca bugufi imbere y'abadayimoni, Satani n'abadayimoni biwe, n'abandi baca bugufi imbere y'Imana. Abo bantu bafise kazoza kadasa, aza yumva ati umuntu mwami jewe ngo vye gihicubahiro ga Hamani ko ari unyegereye yokorerwa iki? Hamani ati ivyo bintu biroroshe, ugomba kwicubahiro. Hoza imyambaro y'umwami imwe ahora yambara, bakayimuzanira, bamuzanira n'ifarasi umwami ahora agenderako na ca gitsibo, bamuzanira vya bintu vyose umwami ahora akoresha. Ejo twavuze tunumva ko ari yamukuye, yaramuga ati mviraho, ati kandi bagaca barondera umuntu wo gushobora kwiruka imbere y'uwo muntu agenda arasemerera. Atumviriza rero, uku niko uwo umwami Imana akunze azohora agirirwa. Turavuga n'abejo ngo byari ijambo ariko arasiga aramutsindagiramo ngo umwami avyumve ati bibura utanguye ntibigarukira ngaha, nibizohora biba. Umwami yarasigara giki kwa mwatsi farasi, akamwaka impuzu yahora yambara zigembara abami, akamwaka igitsibo c'iyo farasi, igitsibo c'ubwami, mbega asigara nk'iki? Aza yumva ati yego ukuvuze niko. Cacubara yahabwa n'umuntu agira ati mwaki, ati ivyo uvuze nivyo, genda atana kimusigaje uvyambike Hamani, uvyambike Moridekayi, nguriya n'umusiti kw'irembo, umwambike ucumuja imbere wiruke n'abaje kw'ifarasi musigana. Twavuze ejo ngo yashitse yasanzaye, yatasha atakira umuntu. Iyo si nkuru wojana muhira, yari itandukanye no yari yarayavutse ko ari umunyacubahiro, mugatararonka umutekano. Moridekayi akiri kw'irembo, Zeresha ati ivyo biroroshe n'ibisanzwe, uhagarika umutima. Umuntu bagutumye kuzoja kurya ejo, ushobora kurya umutima utameze neza, umutima uhagaze, genda umusabe ushingisha igiti bazokimumanike ko nawe ucugenda mugira uwo munsi mukuru umeze neza. Ariko ntiyamenya ko mw'ijuru ibintu vyahinduwe. Ivyo umuntu yahawe n'abantu ishobora kivuye ku muntu, iherezo kirahera kuko n'umuntu arahera. Ariko Imana yacu yamaho ibihe bidashira. Imana ishimwe.